munyemereye twogaruka kwa Pacifique mwavuze muti ku ntwaro ya nkuru nziza vyariho irari nibiza avuze ati kumbere ntivyari bwanyomoza ariko vyamyeho atanze n'intaye kuvyamushikiye namwe muti no ku ntwaro ya Ndayishimiye vyarabandanije ubudasa buri hehe hagati y'intwaro ya Ndayishimiye n'intwaro y'umuhisi Petero nkuru nziza hahindutse iki ibishasha nibihe kiretse amazina n'uturero mwagiye muratanga ku vyabaye mu myaka iheze umuntu abiravye ku bintu bijanye n'agateka kazi na muntu nta tandukaniro ririho hagati ya Ndayishimiye na nkuru nziza uko bumva ivyo bibazo uko bafata abantu nico kimwe narimaze kubaha uburorero butatu bw'abanyurujwe mu gihe ca nkuru nziza naza ntanguye mbere kuvuga narimaze kuvuga akarorero k'uyu mwigeme yanyurujwe ku ntwaro ya Ndayishimiye muri 2024 naho nyene uko vyagenda ku ntwaro y'imbere ariko bimeze nta matohoza nta guhana biguma ari ukuhakana ko atacabaye hari akandi karero kamwe canke tubiri nashobora kugaruka ko nko muri Kigarama 2023 hari umwigeme yitwa Arlette Niyomwungere n'umunywanyi wa MSD yigeze kunyuruzwa n'iperereza mu gihe c'imyerekano muri 2015 ico gihe araja mu iperereza twese turasemerera baramurekura haciye igihe gito yoba yarasubiye no gufatwa n'irigira kabiri naho nyine arasubiye ararekugwa ariko rero kumwe mu Kirundi bagira bati inkire ntikira kabiri muri Kigarama 2023 yarafashwe afatirwa mu Kanyosha afatwa n'uwatwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura yitwa Elifaze Niyongabo umuntu yavuzwe mu mabi menshi cyane hanyuma kuva afashwe ico gihe uyu mwigeme ntarigera asubira kuboneka igihe afatwa hari haciye imisi mike avuye mu gihugu cy'u Rwanda kuramukanya mu miryango hariho urubanza rwa mariage yoba yaritavye rero nkuko bimeze ku bantu benshi iyo bavuye mu Rwanda ni kenshi baca bikekwa bakabafata ko ari inkozi z'ikibi baje mu bikorwa by'iperereza mu gihugu ugasanga ntibarinze ngira no kwabaza bapfa kubatwara mu nyuma mu buri kwabaza babonona ubuzima akaba ariho haviramo ko bafatana n'ingingo zo kubica nko kuri uwo mukenyezi naho nyene twaravuze twaratabaje nta na kimwe kigeze gikorwa kimwe mu byadutangaje kuri uyu mwigeme nuko uyu mwigeme bino bihengera igihugu kirimwo bitera bituma abantu bahinduka gato yari afise umugenzi w'umukuru umwe mu bantu barongoye imbonerakure muri Kanyosha hanyuma ahaviriye mu Rwanda araja kuba ku rugo rw'iyo mbonerakure ico ntitwashoboye gutahura neza kuko yavuye ku Musaga kubo bavukana agenda kuba aho mu rugo rw'iyo mbonerakure niho yari amaze iminsi hanyuma igihe yanyurujwe iyo mbonerakure iri hafi ibirorero ariko iyo mbonerakure ntiyamutabarije biboneka ko ya mbonerakure nyene ariyo ishobora kuba yamutanze ivuga ko yaravuye mu Rwanda iki ni ikintu tukunze kugaruka ko cyane mu bintu inshuro zitari zike turiko turavuga ibikorwa by'iperereza ingene abantu bagwa mu mitego y'iperereza nk'uyu muntu yizigiye imbonerakure isanzwe ikorana n'iperereza bica birangira anyurujwe n'umukuru w'iperereza mu gisagara ca Bujumbura nta kuva ico gihe nta gakuru nk'uko warumbaje uti hari ubudasa uko usanga navuze uko vyagenze ku wanyurujwe kuri nkuru nziza niko uza gusanga ndabivuga ku wanyurujwe kuri Ndayishimiye usanga byose bimeze co kimwe umuntu yoshobora kuja no ku wundi mugwi ugira kabiri w'ibyaha twavuze bikomakomeye byagiye birakorerwa abakenyezi umva tuvuye kuri uyu mugwi w'ibyaha by'abanyuruzwa bakabugwa irengero ryabo twakiye tuja ku rundi rugero rugira kabiri ubw'abakenyezi bo bagandagurwa icese bamwe barafatwa bakicwa bamaze gufatwa n'inzego z'igihugu bikaboneka ikiziga kigatorwa ari byo bica byitwa execution extrajudiciaire hariho abandi nabo
usanga bishwe bagategerwa nko mu nzira bakaraswa ari umugambi wubatswe wateguwe bakicwa. Reka ndiko ndabivuga iyo umuntu agiye avugira ku burorero niho usanga abantu boroherwa kumva ico umuntu ariko aravuga. Nko mu itariki 16 z'ukwezi kw'icumi muri 2015 hariho umukenyezi yitwa Charlotte Umugwaneza. Uyu muntu yari umugwaneza nyene koko je nari ndamuzi, yari umwe ngira mu ndongozi zishira hamwe Oricom, twahora tumaze guhurira muri societe civile. Ndibuka ko ari n'igihe muri 2015 yigeze kunyandikira ambwira ati uragaba, hariho ibintu tubona, ibintu tuzi, hari umuntu turi kumwe muri societe civile wogaba ko ivyo ariko arakora, ivyo ariko arakorondera. Ico gihe uyu mukenyezi yarigeze kumburira gose ivyo bintu ku buryo mu mutwe ntamvamwo kubera nzi ingene nawe yari yitwararitse abandi. Rero muri 2015 uyu mukenyezi iruhande yuko ari muri Oricom yari n'urongoye mu barongoye umugambwe MSD muri commune ya Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura, ni naho yaba. Igihe cy'imyerekano rero uyu mukenyezi yari imbere gose, yari mu bafasha gutunganya imyerekano hajya mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Aho mu kwezi kw'icumi muri 2015 Charlotte Umugwaneza kubera yabona umutekano waho yabumengo umeze neza, yashatse kwimukira mu Ngagara, agenda kurondera imodoka iza kumufasha kwimuka. Mu gihe agiye kurondera imodoka niho yaca afatwa n'umwe mu bapolisi twavuze kenshi yitwa Brigadier Jonas Ndabirinde, yari igisongerezi cy'intwazangabo mu gipolisi yegukira igisata cy'igipolisi kijeje gucungera inzego bita API, akaba mbere yari muri garde presidentielle, yari mu bacungera perezida Nkurunziza, ari mu bantu bamwegereye cyane, banamukorera iperereza, bavuga ko ari umuntu yashobora kwinjira mu biro by'umukuru w'igihugu atabaje kudodora. Hanyuma wumva uwo munsi aramufashe, twaramuvuze kenshi, umwajida yari afise kamyonete usanga n'abakuru b'amakambi badafise, afise abamugendanira benshi cyane, ibyo abakuru b'amakambi badafise, kandi wewe ari umusuzofisiye. Rero aramufashe amushyira muri ya modoka, amwicarika hajya inyuma muri kamyonete ku buryo abantu bose bagenda babona uwo mukenyezi, aramwinjiza mu ikambi muri API, n'ibintu byiwe ngo hajya kuri entre barabifata, agasakoshi kiwe barasanzaza ama identite ibirimo byose. Ivyo twabibwiwe n'abapolisi bo muri API ingene ivyo bintu byagenze. Aramara kanya aho muri API, mu nyuma wa Jonas Ndabirinde aramusohora, abantu ntibamenye yamujanye. Ico bikoze bukeye itariki 17 z'ukwicumi, ikiziga ca Charlotte Umugwaneza catowe mu ruzi Gikoma, ni hariya urenganye gato uduga za Bugarama. Niyo ico kiziga niyo catowe, biboneka ko ashobora no kuba yararashwe, yaracumaguwe imbugita, ari ibintu bibabaje cyane. Ivyo biramaze iyo myaka yose bivugwa, tubishira habona, ariko nta na kimwe kigeze gikurikira. Nk'iyo rero iyo yakaya execution extrajudiciaire, ni nk'iyo umuntu yafashwe n'umupolisi mu nyuma agatogwa bamwishe nabi gutyo bakaja guta mu ruzi. Dufashe nk'akarorero ka assassinat, no kuvuga igandagurwa, akarero abantu bose koroshe bazi, ni nk'igandagurwa ry'umupfasoni Consolate Kararuza, umukenyezi wa General Atanazi Kararuza. Bamurazi yuko barashwe igenekezo rya 25 mu kwezi kwa kane muri 2016 bageze hajya imbere y'ishure rya Saint Esprit i Bujumbura. Amakuru dufise noneho ukurikiye n'intahe zagiye ziraba ku basirikare barokotse muri kijya gitero, urupfu rw'uyu mukenyezi rusa n'urutandukanye gato n'urupfu rw'umugabo wiwe naho bapfiriye mu gihe kimwe, kuko umugabo yacikanye bakibateye, batera ry'amarokete babarasa muri kijya gitero. Umugabo we yaciye acikana, umushoferi avuga ati naciye mbona Kararuza aguye yubitse umutwe imbere, we yari yamaze gucikana. Ariko umukenyezi ntabwo we yacikanye uwo mwanya, yariko aravuga. Murazi ko yaciye agerageza kuja kubarara ku mwana wiwe, yari mu modoka kugira amasase afumwe aja kuri nyina akingira umwana. Rero abaje kuraba, abambere bahashitse
barimwo abo mw'iperereza, umukozi w'iperereza aravugwa neza uwo ari we yabikoze, yaraje asanga uwo mukenyezi aracyariko aravuga. Rero muri iyo ntahe baravuga neza ko uyu muntu yaciye amurasa aho nyene aba ari wamuhohosha. Naho nyene muribuka yuko ico gihe Perezida Nkurunziza yaciye atangaza ko atanze indwi imwe gusa ngo abishe kararuza bazobe bafashwe, bazobe bazwi, ngo imanza zizokorwa, imyaka igira ibe 10 abagandaguye bano bantu batigeze bafatwa, kandi amatohoza yigenga yose yagiye arakorwa yerekana ko bano bantu bagandaguwe n'inzego z'igihugu. Intwazangabo zabikoze ziravugwa cyane, baba bo mu gisirikare, baba bo mu gipolisi, nk'izina rya Desire Uwamahoro ryaravuzwe, baba mu iperereza nk'uwitwa Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu, n'abantu benshi bavuzwe abarokotse bivugira ko biboneye, ariko gushika uyu munsi nta na kimwe kigeze gikorwa kuri bino bintu. Reka umuntu agenda nyaruka nko kuri twavuze nka Honorable Hafsa Mosi, igandagurwa ryiwe mwibuka, uyu n'umuseni David aho navuga nti bose biraba, bose yari umuseni David yegereye cyane Nkurunziza, yarazi ko ari umugenzi akomeye gose wa Nkurunziza, we nyene yarivugira ko yanka gose na Bunyoni. Inyuma yaho cyane cyane inyuma ya hamwe agiye imahama akagendera impunzi, agakorora amosozi aravye ingene impunzi zari zimerewe imahama mu Rwanda. Ubwo nyene ngo yaciye aronka telefone ya Bunyoni mubwira imubaza ingene ashobora kuja kuririra abansi b'igihugu. Muribuka ko ari abashinga amateka muri EAC mu bindi bihugu babitanze ko intahe ingene yari ababaye ahije kuronka iyo telefone ya General Bunyoni. Hanyuma mu gihe atashe, abagenzi ni benshi biwe, ni benshi yabwira ko ari menase gose, ko abona ko ashobora kugirirwa nawe umwanya wari wo wose, kandi ko byokorwa na General Bunyoni, ariko akaguma yizera ko azokingirwa na Nkurunziza, yafata ko ari umugenzi wiwe akomeye. Kwabibwiye Nkurunziza yavuga ko atacyazoba abibona. Rero yarazi ko abangamiwe, mugabo haguma yizera ko Nkurunziza azomukingira. Amaherezo murazi ingene yarashwe, ababikoze baravuzwe, nka FP yarakoze amatohoza kuri ico kintu, iratanga amazina, iravugisha umwe mu bakozi b'iperereza yatanze intahe, nk'uwavuzwe ko yamurashe yari umukozi w'iperereza, umushoferi mu iperereza yitwa Desire Manirambona, batazira Yusuf. ubu Desire Manirambona amaherezo yiwe nawe turamufise mu indondeza ko yahavuye anyuruzwa muri 2023. Rero nko ngaha harabaye ikintu citwa nk'urubanza, hariho n'abantu bapfunzwe ataho biboneka ko bahuriye n'igandagurwa rya Hafsa Mosi, ariko inzira z'ukuri zotuma abagandaguye Hafsa Mosi bafatwa ntizigeze zikurikiranwa. Uwo norangiriza ko mu bagandaguye nko muri ico gihe cya Nkurunziza ni nk'umupfasoni dukunda kuvuga ko yitwa Lydia Nibogora. Lydia Nibogora yakora muri Regideso, nawe yari umugenzi akomeye cyane w'umuryango wa General Bunyoni, yakunda kuja ku rugo gusengerayo, yamari kumwe na muka Bunyoni ya Sainte Niyonkuru. Mu nyuma nagira n'ubundi bucuti bukomeye gose na General Bunyoni, turamaze kubyandika kenshi no kubivuga ko mu nyuma ariko haduka aho hantu basengera, umwe avuga ko Imana yamweretse ko uyu mukenyezi ari mu migambi yo kwica Bunyoni, ko ariko akorana n'u Rwanda. Ivyo byavuzwe uyu mukenyezi nawe nyene aherutse kuja kuramukanya mu Rwanda, kuko yari afise nyina w'umunyarwandakazi. Ico gihe rero agarutse niho haciye hatangura kuza ayo makuru yuko u Rwanda rwamutumye mu mugambi wo kuzokwica Bunyoni, kandi ko Imana ariyo yabiberetse. Birahava rero bija ku rugero rukomeye, na Bunyoni arahava nawe nyene kumbure ntituzi ko yavyemeye, nuko yabatinya umukenyezi wiwe yaba bihagaze ko cyane. Twarigeze kwivuganira n'umushinga ntaye w'uyu mukenyezi, aratubwira ingene we yageza ku rugero rwo kuja kuraba Bunyoni mu biro, amusaba ko yobabarira umukenyezi wiwe, ubucuti bukabandanya. N'ahantu havugwa ibintu rimwe na rimwe byumvirije, twumva byinshi iyo turiko dukora amatohoza y'ibi bintu, hariyo bimwe tugeramwo umuntu akavuga ati ibi bintu birabaho, ndiko ndumva uri kubibwirwa n'umushinga ntaye w'umuntu. Hanyuma murazi ko uyu mukenyezi yahavuye agandagurwa itariki 8 z'ukwa kabiri muri 2017.
inyuzwa ryiwe afatwa avuye ku kazi abamufashe yamwinjiza mu modoka yinjiye atwenga biboneka ko ari abantu bari bazinanye uwo mwanya umukenyezi wa Bunyoni yoba yaterefonye umugabo w'uyu mukenyezi amubwira ati wewe warigorewe atanga amakuru ngo ivy'umukenyezi wiwe yagiyemwo ngo n'abamutwara uko niko twabibwiwe ntituzi ico Mukabunyoni nawe yoba bivuga ko hanyuma cagiye kuboneka nuko ikiziga cy'uyu mukenyezi cyaciye gitorwa hariya mu Kanyosha aho bita kwa Sebatutsi ku mugoroba umugabo kubera amakuru yari yahawe ku murango y'ivy'umugore ngo yagiyemwo bitari vyiza we yari afise iryo shavu ntiyamenya ahubwo ko igihe yahabwa ayo makuru umukenyezi wiwe yariko aricwa we yagiye kumenya ko umukenyezi wiwe yishwe bukeye ifoto iri abantu twese turayishira ku mbuga ngurukana bumenyi twerekanye umukenyezi yatowe ikiziga ataramenyekana wari we ahava arabona ko ari umukenyezi wiwe baraye bishe mureka ko ico gihe havuzwe cyane n'izina ry'umuntu yitwa Musaga ko ari we yoba yaragandaguye no mukenyezi Musaga abantu bumvise cyane imbonera kure y'ico gihe yari iteye ubwoba ariko twagiye kumenya ko hariho uwundi Musaga yari umushoferi yoba yari umushoferi w'umukenyezi wa General Bunyoni mu nyuma kandi murazi ko hariho n'umukenyezi wundi yari muri ano masengesho ashobora kuba ari nawe yakoreshejwe mu kuvuga ko Imana hari ivyo yavuze yahavuye nawe abangamirwa yagirizwa ko ari we yahaye amakuru Fokode y'ivyabaye nawe arahabahungira muri Zambia no muri Zambia bahakwa kumwicirayo kuri uyu mukenyezi nawe nyene nta cyakozwe harafashwe ubwa mbere waramuherekeje igihe asohotse mu biro abasiti babiri bari ku muryango babonye ingene yinjira mu modoka babamaranye indwi zibiri gusa babafashe ahanini kwari kugira bumve neza amakuru bafise ayariyo mu nyuma barabarekura kuva ico gihe nta kintu na kimwe cyakurikiye ubu n'uburorero bw'abishwe mu gihe cya Nkurunziza b'abakenyezi tugiye mudukundiye tugarutse kuri uburorero bumwe bumwe turumva ko ari bwinshi kandi benshi bagandagurwa mu mice itandukanye kubera imvo zitandukanye ariko tugarutse no ku burorero bubiri umuntu yigeze kuba umushikiranganje akaba umushingamateka wa EAR akaba umuvugizi w'umukuru w'igihugu umukenyezi w'umusirikare akomeye akagandagurwa mugabo ntihagire itohoza na rimwe riba ntihagire abakurikiranwa uno munsi mwebwe mufatira kuki kugira ngo mwiyumvire ko hashobora kuba ubutungane umunsi umwe canke mubandanye musemerera ntimubona ko ngira ngo ari uguta umwanya atakizoteba kikakogwa ku bijanye n'ubutungane hari akajambo nkuze kwandika abaho bihora bishikira bagasoma amail yanje nungitse nka mail hariho citation amajambo yavuzwe na Gandhi nashize kusanga kenshi acaza nibuka ko ari amajambo igihe kimwe yigeze kubabaza Gerard Ndahirabe hariho umugwi waraba ibintu ingene inzego z'umutekano z'u Burundi zohindurwa hari mu za 2010 ngira na rimwe cyane na kabiri twahuriramwo ambassade ya Pays-Bas bamwe mu butegetsi abo muri société civile rero turiko twiga umunsi umwe banyandikiye nanje nishura acabura iryo jambo arashavura gose akajambo kavuga ngo iyo bishitse nkihebura nca nibuka ko muri kahise mu mateka yose y'ibihugu hamye habaho abantu babicanyi kandi bakomeye mu gihe cyabo barabonetse bakomeye cyane ariko kandi kahise katwigisha ko abo bantu bafise umwanya bamara ariko kwimpera n'imperuka bakoroka impera n'imperuka barakoroka ijambo Gerard Ndabirabe yararisomye ico gihe arababaranza mbona yanditse ngo mbega ngo ibi bintu byovyo bijemo ngaha nibiki ntiyaniya nabonye ko arakajambo gaherekeza amameri yandi yose imisi yose rero ku kibazo mbajije nkura hehe ico cyizere ko umunsi n'ubutungane buzobaho ubutungane buzobaho kubera ko intwaro zikora ivyo bintu zihereza kugwa ikibazo n'umwanya bimara ariko impera n'imperuka ziratemba ni suko CNDD-FDD yo bikomeye kurusha ubutegetsi bw'abanazi bwa Hitler ntabwo CNDD-FDD ikomeye kurusha izindi ntwaro z'abandi bantu bavugwa cyane muri kahise batwaje igitugu rero nayo nyene irafise umwanya ikomeye barafise umwanya bashobora kugira bino bintu bakonona abarundi bakabagirira nabi uko babagirira nabi ariko barafise umwanya wabo wo gukoroka barafise n'umwanya wabo wo kuzobazwa bino bintu ico cyizere ndagifise muri jewe ntigihungabana na gatoyi dushobora kuzoyibona n'amaso yacu tukiri bazima twebwe
canke bikabonwa n'abandi nyuma yacu, ariko ico sindagikekeranya. Intwaro yubaga gukora bino bintu yandikiwe gukoroka umunsi umwe, ntishobora kubandanya, n'Imana ntishobora kuvyemera. Ico mbere jewe nkundi wawe ni kujya kuntu bavuga ngo bashize Imana imbere. Iyo Mana bahamagara, iyo Mana umunsi umwe izokwiyerekana ko ari Imana nyene ibibabaza ingene bakora amabi nkaya mu izina ryayo. Rero kuri ico ngira no kwishura gutyo, notakaza icizere kuri ico. Umunsi hatoba hakiriho umurundi n'umwe asaba ukuri n'ubutungane, umunsi hatoba hasigaye umurundi n'umwe asaba ko bino bintu bihinduka, aho notakaza icizere. Ariko igihe yaba jewe yaba wewe yaba ubundi tukiriho tuvuga tuti ibi bintu dushobora kuvyemera mu gihugu cacu, hari nabo bababazwa n'ivyo bintu, iyo miryango ibabaye kubera ibiriko biraba ko biba ku babo, icizere canje ntigihera ku munsi umwe impera n'imperuka abibaza ko bafise inguvu z'ikibi zizohera. Yaba zari inguvu z'iciza nogize ntabo bazoramba, ariko inguvu z'ikibi zirafise aho zitegerezwa kugarukira. Sinzi ko mwonyemerera nkagenda cishijemwo abagandaguye kuri Ndayishimiye, kuko kenshi iyo turiko turabivuga hariho benshi mbona abanyagihugu batwandikira ngo ivyo bintu ngo ubu vyaraheze, ngo nivyo mu gihe cya Nkurunziza nyene, ngo ivyo bintu ntibikibaho. Rero iyo turiko turabaha uburorero bw'ibiriko biba kuri Ndayishimiye, ni kenshi abantu baca batangara ati ivyo bintu biracyariho, biracyameze gutyo nyene. Ngira nofata akanya kumbure nkagenda nyaruka, mugabo no mu gihe ca Ndayishimiye tukagenda hari abo tuvuze ko abantu bakumva ingene arakamaramaza ibintu bihari. Nko ku gihe ca Ndayishimiye reka ntange uburorero nka bubiri. Hari nk'umukenyezi yitwa Diane Ndayiragije. Diane Ndayiragije yari umukenyezi w'intwazangabo mu gisirikare yitwa Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye. Aron Ndayishimiye ni umwe mu basoda b'u Burundi bavugwa cyane mu mabi menshi gose. Twagiye tumuvuga, yaba twebwe muri Fokode, yaba amaradiyo aba ariko atanga amakuru mu Burundi, ku mabi yakorera nko mu Rukoko, ku mabi agenda akorera kenshi ahantu hose aciye. Sinzi ko mwibuka ko no mu ngwano, iyi ngwano yo muri Kongo, Aron Ndayishimiye baramurungitseyo, agenda afise igisharara kidasanzwe cyo kwica. Umva hari kwica aba M23, hari kwica abo batutsi bo muri Kongo. We yagize ati akaryo ndakaronse, ngo agira umwete udasanzwe ku buryo umukuru w'ingabo z'u Burundi zariko zigwanira muri Kongo we nyene vyamuteye ubwoba ko bahava bambara ibara bagasanga hafashwe intwazangabo y'ipete rya Lieutenant Colonel y'u Burundi. Aca arategeka ko uyu musoda bamukurayo bakamusubiza mu Burundi atarabambika ibara. Rero n'umuntu azwi ko ari umuntu mubi cyane mu mabi agenda arakora. Umukenyezi wiwe Diane Ndayiragije yagandaguwe mu kwezi kw'icenda muri 2021. Ico gihagandagurwa yari muhira, ubwa mbere bwo yari amaze iminsi nawe nyene avyikeka ko ashobora kugirirwa nabi ngo kubera amajambo yabwirwa. Nobabwira ko uyu mukenyezi atarasangiye ubwoko n'umugabo wiwe. Rero mu byo yatukwa harimwo ibijanye n'ubwoko bwiwe. Hanyuma umunsi nyene apfa canke imbere yawo gato, yari yabwiye abo bakorana ko yipfuza kuja gusenga, ko yumva ko atamerewe neza, ashaka kwiyegereza Imana. Uwo munsi nyene yaca anapfa. Umugabo yari yamurungikiye imodoka imutora aho yakorera maja muzabubanza, yari umu infirmière. Hanyuma umugore arinyegeza, abwira abukazi ngo bavuge ko atari ku kazi, kuko yatinya ko niyo modoka imutwaye ashobora kutaza gushika. Aranyegera, imodoka iramurindira amasaha n'amasaha, arondera iyaca ava ku kazi, asiga imodoka y'umugabo yaje kumutora, aca mu binywabi, aza gushikaho ataha muhira. Atashe muhira niho umugabo yaza. Umugabo ngo acamubwira ko ashaka ko amucumbira umutsima, sinibuka ko ari uw'ingano, kandi ko akeneye ko ari we nyene ategerezwa kuba umucumbira. Umukenyezi aja mu gikoni n'umukozi w'umwigeme bari bafise. Hanyuma umugabo agenda kugaranira abana mu cumba kimwe cyo mu nzu, ku buryo bose bagira ati uyu mugabo ubwo nta migambi ibi bintu n'ibiki ariko arakora. Niho haca hategwa grenade muri ico gikoni.
grenade abantu bose twaganiriye bavuga ingene aho hantu hubatse atahandi hantu na hamwe yashobora kuzanana kiretse ku ruhande ruboneka ko ari rwo rwari rurimwo umugabo wiwe Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye. Igihe uyu mukenyezi atewe iyi grenade ntiyashobora acikana, baciye bamutwara ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Aho nyene akiri ngaho umugabo avuga y'abose ngiriye Garon, uko niko ngo umukenyezi yavuze. Umukenyezi barayamutwaye ariko yahavuye asandaba aho ku bitaro. Hari bamwe bakeka ko no muri ico gihe hoba hariho ivyakorewe aho hantu mu gihe bitatohojwe, ntawoheza ngo abivuge ko hano. Rero imyaka ngiyi iraheze dusemerera dusaba yuko habaho amatohoza ku rupfu rwa Diane Ndayiragije, ariko gushika uyu munsi nta na kimwe kigeze gikorwa. Uyu mugabo ntiyigeze abazwa ibijanye n'urupfu rw'umukenyezi wiwe, narijya asanzwe avugwa mu yandi mabi atari make. Hari akandi karorero, ni umukenyezi yitwa Chantal Hatungimana. Chantal Hatungimana yari mushiki w'umushikiranganje wa mbere w'ico gihe yitwa General Alain Guillaume Bunyoni. Uyu mukenyezi yari umuyobozi atwara departement y'ivyo ya rapatriement, aba bahunguka mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Nawe nyene yagandaguwe muri Nyakanga muri 2021 mu gatondo ariko yitegura kuja ku kazi. Icagiye kudutangaza rero kuri uyu muntu yogira ati uri mushiki w'umushikiranganje wa mbere, nawe nuhoho amatohoza yoca kogwa vyihuse, kuko uvukana n'igihangange niwe ategeka inzego zose z'igihugu. Twagiye gutangara dusanze muri parke abari ko barakora kuri iyo dossier ngo bahavuye bahabwa itegeko ko iyo dossier bateza kuyikorera ico bita classement sans suite, ku buryo bari bayifise bayihagarikiye aho bari bageze, nta numwe yafashwe, nta ukurikiranwa, dossier yaheze gutyo. Akaroro kanyuma ni umukenyezi twavuze ko cyane yitwa Alice Ntahokagiye. Uyu yafashwe ijoro riraho ku rugo rw'umugenerale bita General Major Isidore Ndihokubwayo batazira Nankubade. Arakubitwa bikomeye cyane, abantu babona, akubitwa n'abapolisi bacungera uyu mugenerale. Kandi mu gitondo cy'uwo munsi uyu mukenyezi yari kwasangira icyayi n'uyu mugenerale mu kibanza kimwe mu gisagara cya Bujumbura twashyize n'ahabona. Iryo joro nyene mu gatondo bukeye ikiziga cy'uyu mukenyezi cyatowe mw'ibarabara hajya hafi ya Sodeko. Nawe nyene twarasemereye igihe byaba tutanguye kuvuga. Uyu mugenerale yaciye ahabwa igikorwa arungikwa muri Chad. Hariho mission ya CAC yatohoza ku rundi bwicanyi bwari bwabereye muri Chad. No kuvuga umuntu avuye mu Burundi akekwa ko ashobora kuba yishe umuntu yarungitswe kuja gutohoza gukora amatohoza mu kindi gihugu, havugwa abandi bantu bishwe. Aramara y'igihe, mu nyuma abapolisi biwe nibo boba barafashwe gato barabazwa. Twumva amakuru y'ingene bagiye bararekugwa. Mu by'ukuri nta cyakozwe kijyanye no kubaza uyu mugenerale imigenderanire yiwe n'uyu mukenyezi, n'impamvu uyu mukenyezi yakorewe bino bintu gushika ku rugero rwo kwicwa. Rero n'uburorero butatu ntanze, ariko murazi ko uburorero ni bwinshi cyane bw'abantu bw'abakenyezi baguma batogwa ibiziga hirya no hino bakaca bahambwa ubwo nyene atamatohoza akozwe. Ni byinshi gose ibyo kuva mu mwaka wa 2020 sinzi ko hari umuntu yashobora gutondeka abakenyezi n'abigeme batogwa ibiziga mu gihugu cyose bakaca bahambwa ubwo nyene atana kimwe gikurikiye n'ububisha butagira izina bubandanya. Ego Pacifique nahazwe kumbure ko mukanya tujya kwa Herari, hanyuma tuje mu gice cya kabiri cya kino kiganiro. Mbega none abo bategetsi batanga amategeko yuko amatohoza atabandanya nayahe? Mu buroro mwagiye muratanga mwigeze kuvugamwo General Bunyoni no musarafunzwe nta nguvu afise, abo bandi
bafise ubwo bubasha bwo guhagarika ivyo bintu ko amatohoza cyangwa ubutungane bukora ni bande? Mbega Ndayishimiye Evariste wewe hari uruhara yoba afise muri ivyo vyose biba? Ikibazo ni cyiza cyane mu majije. Umuntu aravye ifa rya Bunyoni akabona ingene ubutegetsi buhari bwa nka Bunyoni, ukaraba ibintu bamukorera uyu munsi uko bimeze, yo kwibaza ati amabi Bunyoni yakoze yari kuca atohozwa maze akayakurikiranwa ko navyo bikaja habona ingene yabangamiye agateka kazi na muntu. Murazi ko kuva afatwa ko arico kintu twebwe twagumye duhagaze ko cyane, bimwe mu byo bari ko baramwagiriza turavye ingene urubanza rwagenze biboneka nka Davyite nka regrema de compte gusa ngene abategetsi babankana bakoranira ikibi bakoresheje inzego z'ubutungane, nivyo bibonekamwo kurusha kurondera guhana ivyaha biba vyagiye birakogwa. Rero kuri ibi vyaha bijanye no gusesa amaraso vyo guhungabanya bikomeye agateka kazi na muntu, murazi ko Bunyoni atigeze abazwa ikintu na kimwe muri ivyo. Kubera iki? Ni ukubera ko ico bagisangiye, ni ukuvuga ko ari intwaro yubakiye kuri ico kibi nyene, ibijanye no kwica abantu, ibijanye no gusesa amaraso, kunyuruza abantu bakabugwa irengero, kugandagura abantu, kuboreza igufa abafashwe bagapfungwa, kunyuruza abantu bakabugwa irengero, gukoresha ubutungane ntihagire ico bumara. Ivyo bisa nuko biri mu maraso y'intwaro ihari, bose babihuriyeko. Niyo muze mwumve umuntu ugize uti mbega Ndayishimiye we yoba birimwo, ivyo Ndayishimiye adashigikiye arabivuga. Ndayishimiye murazi ko ari umuntu avuga amajambo menshi, mu majambo menshi avuga ivyo adashigikiye arabivuga. Muze mumwumviriza imisi yose abariko aravuga ibibazo by'ubutunzi byo arabivuga ko kenshi cyane, abiba kumbure atabayemwo baramubabaza ico gihe kandi akabiyameza akavuga ko bofatwa, naho mu nyuma turindira tukabibora ko nabo nyene baheza bagafatwa. Ariko ibi tuvuga bijanye n'ubwo agateka kazi na muntu ntageze, ntigera bicisha mu kanwa. Iyo yarigeze kuvuga gato ku vy'abanyuruzwa incuro nka zibiri, ico gihe turanabishima ko yanavyubahutse kubivugako. Ariko naho nyene mu kubivuga yavuze gute? Yavuze ko hariho nk'umuntu ngo yaranyurujwe, ngo hanyuma ngo dusanga ngo hariho ngo abantu b'abapolisi babirimwo, ngo turamutesha, ngo abapolisi turabakurikirana. Ahandi yarigeze kuvuga ngo nivyo ngo araho turatwumva ngo hariho ngo umuntu ngo ibintu ngo by'amakidnapping ngo birabaye, ngo ariko ngo twarabihejeje, ngo ivyo bintu ntibikibaho. Ni ukuvuga naho yabicishijemo ntiyavyemeye by'ukuri ko bibaho, ntiyavyemeye. Ni ukuvuga ko bino bintu biri mu vyo nawe nyene yemera gutyo. Inzego zimwegukira ziri mu nzego za mbere zikora aya mabi. Urwego rwa mbere rumwegukira ni urwego rwa Service National de Renseignement, butwagwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Urwo rwego nirwo ruberamwo ku rugero rwo hejuru cyane aya mabi yose usanga turiko turavuga, haba kuja kurasa bano bantu baraswa, haba kunyuruza abo bantu, haba kubakorera ya mabi twavuze mu byo twise detention secrète, vyose bikorerwa mu iperereza. Ndayishimiye arabizi, murazi ko twamurunkiye urutonde rw'abantu 80 bari banyurujwe hagati y'ukwezi kwa gatandatu 2020 n'ukwezi kwa gatandatu 2022. Mu myaka 2 gusa yari amaze ariko aratwara, twaramuhaye amazina, turamwereka ingene abo bantu banyurujwe n'inzego z'abanyuruje, turarindira ko avyishura ko ntaco yigeze akora, kandi umuvugizi wiwe yaremeje ko ikete twarungitse baryakiriye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Rero ku bwanje nta tandukaniro ririho yaba ivyo Bunyoni yakora n'ingene Ndayishimiye abona bino bibazo, babibona co kimwe. Nukuvuga nico gituma kuri urwo ruhande ivyo bidahanwa, ivyo umwe yagiye ategetse naho babankana babandanya babikingiye. Noneho usanga ivyo vyategetswe na Bunyoni abo yabikoresheje mu kubikora usanga bakiri no mu butegetsi uyu munsi nabo bariko barakorera Ndayishimiye, ku buryo bagize bati duhana ivyo bintu baza kwisanga n'abari mu butegetsi ubunyene baca bashikirwa nabo nyene bakaca bakurikiranwa. Rero n'urufatangane barakingiranira, bavyumva kumwe, n'intwaro yubakiye ku gusesa amaraso. Nuko ico kintu Erari nibizi ngira mwakurikiranye uno munsi umuntu yo kwibaza
mwavuze yuko vyarabandanije mu maraporo ya Fokode yasohoye yerekana yuko hari abakenyezi indwi mu bo yakoze ko amatohoza bagandaguwe bitwa Rubozo, yerekanye abakenyezi 9 banyurujwe bagenda kagirire. Ariko kandi muri iyo myaka yose imaze ivyo bintu byose biba mu nzego harimo abakenyezi badasiba no guhimbaza umunsi w'igenekezo rya 8 ntwarante, tukabona bambara ibitenge. Mbega abakenyezi bo bamariye iki abandi bakenyezi? Kubera iki bataduza ijwi? Ni iki badakora? Kubera iki batagikora uno munsi kandi amabi twumva bakorerwa arenze urugero? Abakenyezi bari mu nzego barabona ibiriko birakogwa, bibaca mu maso, mugabo nukuraba nabo nyene ingene babashitse muri izo nzego. Kugira ngo ugire ucumara mu rwego urwo ari rwo rwose nuko ufise umwidegemvyo. Uwo mwidegemvyo ubwa mbere uwugira mu gushika muri urwo rwego. Umuntu arashobora kwibaza ati mbega mu gushika muri urwo rwego bagiye kubera ubutwari bwabo, bagiye kubera ubuhizi bwabo, bagiye biciye mu muco, canke bagiye bahetswe n'umwe muri abo nyene babikora. Urumva rero mu gihe umukenyezi ageze mu nzego zifata ingingo, mu nzego zoshobora gukinga, mu nzego zoshobora no gutabara abandi bakenyezi canke uwo ari we wese, nuko bafise uwo mwidegemvyo. Rero kenshi abakenyezi hari nagihe usanga ari bo nyene usanga bakongorera bati habaye ibi nibi nibi, tabazi ibi nibi nibi, ntidushobora kubivuga. Baje bakenyezi rero nabo nyene baraboshe bashitseho bidaciye mu muco w'umuntu agira ati hariya nahashitse kandi ico kibanza naho ntoba ndagifise noja no mu kindi. Urazi uburenganzira bwo gushikira inzego zimwe zimwe nta bukihari. Abantu bashigwaho n'ikimenyane, abantu bashigwaho n'ivyo utanze. Rero umaze gushika aho hantu muraraba no mu nama nshingamateka, no mu nama nshingamateka hari ibintu byinshi duhora dutakamba tuti mwabakenyezi muri ngaho, ingingo zirafatwa, amategeko arajaho, kubera iki mutoshobora guhindura ibintu, kubera iki ibintu izi ngingo zishobora gufatwa kandi muhari mubona yuko ibintu biri kubirononekara. Barya rero ntibigenga, bagendera ku mugongo wa babandi babashiraho. Ico ni cambere. Ica kabiri, madame mwebwe mugira muti bari mu bibanza mugabo nta butegetsi bafise, nta nguvu bafise muri ivyo bibanza barimo. Cane barashitse mu bibanza batagira ubutegetsi, barashitse mu bibanza badafise uburenganzira bwo kuvuga. Noneho ndetse nico baranatinya. Urabona twatanze akarorero ka mwanuze Pacifique yatanze akarorero ka Hafsa Mosi. Murazi yuko hari abakenyezi benshi bazize ubutwari bwabo, ndetse bashobora kuba bazize ibindi, kumbure abantu babo bagiye gutabariza canke kwikekwa ko baba bari bakorana n'umwansi. Abakenyezi benshi ari abazize ubutwari bwabo. Rero barazi neza ko mu gihe bogira ico bavuze kugira ngo barabe ico hinduka, barazi ko bohagwa. Bamwe baratinya ko bohagwa, abandi baratinya ko bokugwa kandi bakuwe. Umaze gukugwa kubera bakwiketse yuko bumva baca bavuga ngo bajya ngo nibipinga ngo n'ayandi majambo kumbure tutamenyereye ngo abavyonzi. Abantu bariko baravuga ivyo abategetsi batifuza babaraba igitsura. Iyo agize Imana bamuraba igitsure, iyo agize Imana baramukura no muri ako kazi ntibamwice. Rero ntibigenga, nta mutekano bafise. Ni naco gituma usanga banaca hirya bagatuma bati bwira banaka batuvugire, kuko abakenyezi bo muri CNDD-FDD bo nyene baraca hirya bakakubwira ati ibi nibi bimeze gutya, turagusabye wowe ufise ijwi rishika kure, twebwe ntituronka aho tuvugira. Batinya ko bohohoterwa, batinya yuko bokugwa, kandi hari n'igihe bababwira bati mwe mwashitse ngaha ahasaho kuvugiriza induru, mwaje gukorera umugambwe, mwaje gukorera uyu yakurungitse, kirazira ko uhirahira ngo ugire ico unegura. Urumva rero ntituraronka
igihe c'uko abakenyezi baronka uburenganzira bwo kuvuga ico biyumvira kigatuma hagira igihinduka. nibutse abariko baradukurikira yuko muri kano kanya ari umwanya wagenewe igice cya kabiri cya kino kiganiro, igice duha abariko baradukurikira kugira ngo mubaze canke mwunganire batumire dufise uno munsi. Ariko kandi twibutse yuko mu biganiro vya Fokode dusanzwe twakira ibibazo bijanye n'ico turiko turavuga ko ikiganiro cy'uno munsi kaba ari ikiganiro kidasanzwe ku mabi akomeye akekwa ku ntwaro ya CNDD FDD kandi abandanya akogwa. Imbere ko twakira bari ku murongo, reka sabe mugenzanje Alice yibutse amategeko agenga kino gice. Ego Jilbert, nkuko twama tubigenza muri ibi biganiro vya Fokode, hariho amategeko ngenderwako dukoresha kugira ngo ibiganiro bigende neza kandi uguhanahana amajambo bibe mu mutekano no kubahana. Ubwa mbere ni ukubahiriza umwanya hagati y'iminota 3 n'5, ni ukuvuga ngo uwo wese aza gufata ijambo amenye ko afise iminota 3 canke 5. Hanyuma tugerageze kumviriza kugira ngo ntidusubiremwo ibibazo vyabajijwe, gutyo ducunguze umwanya umwete. Ibibazo bidahuye n'ikiganiro c'uno munsi mu twihanganire ntibiza gushobora kwishurwa. Abifuza guterera mugire ko ntimutarire kugira ngo abenshi baronka amahirwe yo gushikiriza ivyiyumviro vyabo canke kubaza utubazo twabo. Hanyuma muri bino biganiro vya Fokode ntivyemerewe gukoresha ibitutsi, gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi n'ivyiyumviro vyabo. Nivyo tuza gushimikira ko ahanini Jilbert nk'amategeko muri bino biganiro. Sinzi ko hari abufise ku murongo two kwakira, ariko nimba atabaraza nari nabonye hari abaduze, sinzi ko hariho ikibazo ca connection canke ari kindi kintu, ariko ngira mu kurindira twoba turagaruka ku batumire. Pacifique Nahazwe, akabazo kahari uno munsi abantu bibaza, mbega ibi umurindi biriko ko aho kugabanuka ahubwo utubwiye ubundi burorero bw'abategetsi badakogwa ko bizoherera hehe, abarundi bitege urukizahe? Ariko ndabona hari umunywanyi wa mbere yari yamaze gusaba ijambo, ni uwitwa Fabrice. Nimba Fabrice munyumva, ngira Pacifique araza kwishurira rimwe ako kabazo narimbagije. Fabrice, nimba mutwumva ugura mikro mubaza akabazo, nimba muriko muratwumva canke ni intererano canke nakabazo mufise? Ni intererano. Murakoze cyane. Nabumvirije kandi ni ikiganiro ciza cyane. Ni ibintu bikomeye cyane kubona abakenyezi muri kino gihe tugezemo bakihohoterwa gutyo. So ikibazo canje gishingiye cyangwa intererano ishingiye kwibaza ngo biterwa niki. Nagerageje kumviriza mu kiganiro Pacifique yagerageje gutanga idonido kugira ngo numve ibyo babitera iryo hohoterwa ndetse n'ico abo bakenyezi bahuriye ko bose. Nsanga biragoye, no kuvuga ngo nibaza nti ni politike n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buhari, ariko usanga ari muri rusangi bafise ari abantu bashobora kuba abagabo babo bari bafise comportement ziri violent, donc ni ibintu bitandukanye. Hanyuma nkaba nibaza nti eske impamvu yo bibitera nuko ari cya kintu bavuga bati muri systeme patriarcale abagabo usanga bari domina, batubaha abagore, babatorotira, hanyuma bikaba vyohurirana nuko ari igihugu kitabamwo amategeko etadodurwa. Abagabo rero bagaca bitwara nyene bunyamaswa kubera ko atagikinga. Ndimo ndagerageza kwibaza icoba kibitera, hanyuma nkavuga nti mubona umuti woba uwuhe? Murakoze. Murakoze cyane no kubahiriza umwanya. Ngira ndabona hari wundi munywanyi ari ku murongo witwa Ndayishimiye, nimba ntibeshe, sinzi ko izina ari ryo Alice.
ariko ego ndayishimiye Emmanuel sinzi ko ariko aratwumva ndabona aciye amanuka sinzi ikibazo ngira ngo rafise ingorane za connection ariko reka ngira ngo tureke tureke abatumire baba abatumire bishure barishura. ngira hari akabazo narimbagije Pacifique era ari mwotangura kwishura no mutumire mukishura n'akabazo nabagije Pacifique haya ma Pacifique arabunganira mu kurindire ko turonka abandi banywanyi ku murongo era ari sinzi ko muri ko muranyumva. Pardon, hari ukuntu haciyemo hagira agakupure yosubiramwo ico kibazo. Kumbure ikibazo sinzi Fabrice ngira era arakeneye kumva amakenga wari ufise. Okay, amakenga nari mfise nagerageje gukurikira kugira ngo numve abakenyezi bahohoterwa ico bahuriyeko kugira ngo numve impamvu ibitera, ariko nasanze ari abantu bahohoterwa mu mice itandukanye, rero ku buryo ntashoboye gusobanukirwa neza donc cause principale, inkomoko nyamukuru, ari naho nashoboye kwibaza nti Kumbure ngira ikibazo cyumvikanye Pacifique yari yagisiguye mugangira araza kugerageza kubasubiramwo kugira ntidusubiremwe ivyo twamaze kugira. Murakoze cyane Fabrice, reka tureke abatumire bishure umugara kamiko. Ego murakoze. Jewe ndavye abakenyezi bahohotewe babonye amabi nari nagacishijemwo, bamwe barazira ubutwari bwabo. Urabona nk'umuntu ashobora kuba yari imboneza mu mugambwe, yari imboneza mu myiyerekano yo kwiyamiriza intwaro, ikiringo ca gatatu c'intwaro ya Petero Nkurunziza, umukenyezi yoba yaseruka mu vyo guharanira agateka kazina muntu, abo urabona bazize ubutwari bwabo. Aba kabiri urabona icabituma rero bagira bati uyu mukenyezi ko akora ibikorwa nk'ibi yoheza akabibandanya cane cane ari umukenyezi ashobora no gushikira benshi, twobireka ntitwobikira. Hanyuma aho nukugira ngo abantu ababikoze nukugira ngo batsimbataze ikibi bariko barakora ntikironke inzitizi. Abandi murabona yuko ari abantu bazize kumbure umwikeko, nka barya abantu bazize umwikeko, imigenderanire no kuja mu Rwanda kuramukanya, kwikeka yuko bagiye mu Rwanda bazoba baje gusuma urusaku. Urumva neza yuko ababikora n'abantu bakorera ku kwikeka, n'abantu kandi badaha umwanya umuntu yuko yoheza akisigura nimba yarakoze ikibi koko akisigura, hanyuma hakaboneka inyishu. N'abantu batazi yuko iyo habonetse ingorane zitegerezwa gutohozwa zikaronka inyishu kugira ngo ntihagire ingorane zibaho uwo munsi, no mu nyuma ntihagire uwundi azoshobora gukora ikibi gihereye ku kibi kumbure yiketse ku muntu. Mwumva niba abantu rero baba bakeneye yuko ico biyumvira, ico bashaka uwo munsi cohezwa n'urupfu, cohezwa n'amabi. Uca wumva yuko haba harimwo ikintu c'ubukozi bw'ikibi no kutamenya yuko uwumara ingorane atazimarisha kwica umuntu, atazimarisha guhohotera umuntu atamwumvirije. Urumva rero yuko ni bimwe yavuga ati Pacifique yavuga ati amaraso y'ukwica, ingendo y'ukwica, ingendo yo guhohotera, ivyo navyo bitubaka igihugu na gatoyi. Aho niyo nyishu numva umenga noshobora gutanga kuri ico kibazo. Murakoze cyane rare nibizi. Nibutse bariko badukurikira yuko ugomba gusaba ijambo kizira gusaba ijambo utagira uvuge, kubera ko usanga twakudugije hari uwundi twari guha amahigwe ubusaba ijambo bari ushaka kubaza. Mu kurindira yuko tuca twakira uwundi, reka Pacifique banze yunganire Erari kuri kino kibazo uno munywanyi yarabajije. Hari n'ikindi nababajije Pacifique mwogira ko, hanyuma turaca twakira mu kanya umugwi w'abandi babaza. Ego murakoze, ndabibona co kimwe nuko mupfasoni rari nibiza yagiye kubivuga. N'uwabajije mbere inyishu asa nuko yari yanayitanze. Hari ikintu yashizemwo ati umuzi w'ibi bintu byose yoba ari uko turi ku gihugu nyene kitagendera ku mategeko, igihugu kitubahiriza agateka kazina muntu. Burya niwo muzi nyamukuru wavyo. Igihugu cyose kitubahiriza agateka kazina muntu
ntikizoreka kuko ntikizoca kikubahiriza ku bakenyezi. Ni ukuvuga abakenyezi mu gihugu kituba hagati y'akazi na muntu, abakenyezi bakorerwa ibisumba n'ibikorerwa abagabo. Ni ukuvuga uyu munsi jewe na madamu Erari badufatiye rimwe hamwe, ubwo butegetsi bwoturonka uko buturondera, bakadufata bakadutwara kudupfungira mu iperereza, ibishobora kumba ko byose byoshobora guca bishikira Erari. Nimba bonyica nawe bomwica, nimba bonkubita nawe bomukubita, nimba ibyo bonkorera nawe bobimukorera. Ariko ikica kiza cisumbirije ku bakenyezi nuko Erari hariho ibyo yokorerwa kumbure usanga jewe ntakorewe. Niho ibijyanye n'agateka kazi na muntu bikenerwa ko ku mukenyezi bigira kandi kantu agasunuzo kerekeye umukenyezi. Niho umuntu aca yibaza igituma nyine dushobora gukora itangazo ryerekeye abakenyezi gusa, kandi dusanzwe dukora ayandi matangazo abavuga nk'abanyuruzwa bose. Aha kumbure sinari nafashe akanya gakwiye gushimika kuri bino bintu aba bantu bakorerwa bageze mu iperereza. Abakenyezi iyo bapfungiwe mu bibanza bitazwi, icyo twise la detention secrète. Ubwa mbere bwo twamenye ko benshi muri bajya abantu batwarwa mu iperereza gupfungirwayo basambishwa mu ijoro. Abitwa ko bagirizwa ibintu bikomeye basambishwa mu ijoro. Umuntu abari mu cyumba baramusizamo kenshi abari kumwe n'abandi, nkuko mbere yarigeze kubitubwira, hari ubwumba nimba ari nka 8 usanga barimwo ari benshi, ariko ukaza ubona umwe baje kumuhamagara saa 8 y'ijoro, saa 6 z'ijoro, saa 7 z'ijoro, bakamutwara kumusambisha. Uce wiyumvira umuntu w'umukenyezi baramusohoye ayo masaha, bamutwaye mu kibanza kirimwe abantu b'abagabo gusa. Abagabo naho bubaye ari abagabo ngira biyubashe, Erayi niwe yigeze kuvuga ati hari ukuntu abagabo bagera aho umenga umugore bamufata nk'agakinisho. Ibaza ayo masaha nawe umukenyezi wenyene mu minwe y'abagabo gusa bafise ububasha bwo kumukubita, bwo kumukura agahuzu, bwo kumukoza ico bagombye cyose atacamira. Nimwibaze ubwo buzima bw'uwo mukenyezi. Hano twabivuze kubanyurujwe bakabugwa irengero ryabo, ariko mumenye ko n'abajya usanga barasubiye bakaboneka bakaja mu masentare, benshi bashima kunuma. Hariho benshi batubwira ibyo bakora, bavuga bati ibi ntuzubivuge kuko tuzi ibyo hava bidushikira mu nyuma. Ariko mumenye ko n'abajya mubona bakize bagaheza bakarekugwa, hari banga kenshi usanga babitse ibyababaye ko muri ayo majoro bahamagagwamwo. Niyo mpamvu tugira tuti ku kintu kijanye n'umukenyezi habeho ingingo ntabanduka, abategetsi biyemeze ko atamukenyezi n'umwe azosubira gupfungirwa mu kibanza kitazwi, canke ngo abe mu minwe y'abantu b'abagabo gusa bashobora kumukorera ibyo bashatse byose. Ntabivuga mvuga nti ndazi ko abo mufata muba mutabakunda, sindabasabye kubakunda, ibyo ndazi ko mutabakunda. Mugabo ni mubikore mwiyumvira abakobwa banyu, ni mubikore mwiyumvira abakenyezi n'abavyeyi banyu. Ejo bundi twigeze kumva General Bunyoni umwigeme wiwe amugemurira Igitega, ukumva ngo bamucisha ahantu ngo abanza kuri impuzu zose, ukumva hari byinshi usanga twumva ntidushoboye no kubivuga. Igihe yarakomeye ntiyibaza ko ivyo vyoshikira we, igihe bano bandi bakenyezi bakorerwa bino bintu turiko turavuga ngaha, Bunyoni yarakomeye, yari mu bategeka ibi bintu bikaba, ariko ntiyarazi ko umukobwa wiwe yohava akorerwa ibyegereza ivyo nyene vyakorewe aba bandi. Niyo mpamvu ngira nti ndayishimiye, ndi kuriyo, sindabasabye gukunda abo bantu munyuruza, ariko ndabasabye kwibuka abakobwa banyu, mubone ko ivyo nyene bishobora kubashikira, maze mufate ingingo, tube mu gihugu habaho ibintu bizira ku muntu w'umukenyezi. Ibindi wumva namaze kuvuga ivyo byo kubazwa mu ijoro, barakubitwa kandi bikomeye cyane no muri kino gihe. Noba nk'akarero nk'umukenyezi, sinzi igituma nk'umugambwe CNL batarishize ahabona cyane. Mu mwaka wa 2011 utera uhera, harafashwe aba CNL batari bake mu gihugu. Muribuka ko hariho nk'uwitwa Augustin Matata yakubiswe gushikaho atinda kitaba Imana agapfira mu bitaro. Muri ico kiringo abandi ba CNL bari bafashwe nawe nyene mu iperereza barakubiswe bikomeye. Muri abo hari nk'umukenyezi nuba gipfunze yitwa
Stephanie Hatungimana umenga yari cegera c'umukuru w'umugambwe CNL mu ntara ya Ngozi, yari n'umwigisha kuri lise bita Don Bosco y'Iburengo Ingozi. Yarakubiswe ku buryo igihe baciye bemera kubarekura bakaja mu mpimba, uyu mukenyezi yamaze ngira nk'indwi zibiri canke zinarenga bamukanda ibikomere yari afise kubera izo nkoni, ari umuntu adashobora no kwicara. Uwo mukenyezi n'ubu aracari mu mpimba. N'akarero gatoya, hariho ibintu uko twakuze, uko imico y'abarundi yari imeze, uko basokuru batubwira mu bisanzwe kizira ko bikorerwa ku bakenyezi, kizira. Abo bantu barafise uko bategerezwa kubahirizwa mu mico y'Uburundi. Rero turasavye aba bategetsi batwumviriza, simvuze ngo nimukunde bano bantu, ndabasavye ko mukunda abiwanyu, aba ari bo mwiyumvira, mubakingire muti ejo abakobwa banje ntibaze bakoregwe bino bintu. Nico nagomvye gushimika ko. Hanyuma ukabazo Gilbert niyo nkuru yambagije ti bino bintu bizohereza he? Ejo hariho abambere twumva bamwe baranapfunzwe, amazina yari yaramamaye mu gukora ikibi nka ba Desire Uwamahoro, abo ba Bunyoni, ba Destino Mfumukeko apfunzwe, bari baramamaye mu gukora amabi adasanzwe mu gihugu. Abo barapfunzwe, ariko abasigaye babandanya bakora vya bindi nyene, ya mabi kwa kundi nyene, nkuko umengo nta kigwa na kimwe babikuyemo. Ati bino bintu bizohava bihera gute? Jewe ndavye intwaro uko imeze, ndavye abategetsi uko bigenza, nibaza ko bino bintu bizohera ari uko iyo ntwari havuye. Sinzi ko ari mwemu yera yo bazobakorokera ko umunsi umwe bagahinduka. Nayo ubundi ko ndababona. Ariko imbere yuko ihinduka Pacifique ninahazwe, nabonye mu itangazo cyangwa urwandiko Fokode yasohoye, murashima ko hari uwitwa Guillaume Magogwa yafatiwe mu Butaliyano ku rupfu rw'ababikira batatu. Uno munsi mumaze igihe mwama muri ko munanavugira ufise ubumuga bwo mu mutwe Christian Butoyi afunzwe muri urwo rupfu. Twumvise userukira Burundi muri ico gihugu yaragiye kumuraba, mwibaza ko yagiye kumuraba kubera iki? No munsi abantu bo kwizera babonye yuko ko atawoshira agati mu ryinyo yuko amaraso yijana, iyo ugenda hose ushobora kuzofatwa bitebuke. Murakoze nko kuri ako karorero. Bano bakenyezi batatu b'Abataliyano kazi ntitwabasizemwo nko muri no raporo twakoze, kubera ko cyane twanditse duhereye ku kiringo Fokode ikora ko amatohoza. Ariko nko kubivuze, twavuze ko dushima, twebwe twarashimishijwe no kumva uyu Guillaume Harushimana yavuzwe cyane muri ibi vyigandagurwa bajya babikira, akanavugwa n'uwiyemerera ko ari we yabishe, akaba ari we yashize intahe avuze abo babikoranye, akavuga izina rya Guillaume Harushimana. Twebwe twarashimye kumva uyu muntu yafashwe mu Butaliyano. Turashima kumva ko hari ikizere ko ivy'ubutungane bw'u Burundi bwahamvye, hari ahandi bishobora gushika ugasanga ubutungane burakoze. Rero ukubimbagije, hariho ahandi bishobora gushika bano bantu bagafatwa kandi bagahanwa. Akongera na karoro ka mbere, ariko imyaka itubikiye vyinshi, kumbure ntihazobura n'abandi tuzobona bishika bari aho batibaza, bagasanga ivyo bibaza ko vyibagiwe bibakozeko. Buriya n'amatohoza gushika ubu ya CPI, ico ntikirahera gushika uno munsi. Twebwe amakuru dufise turazi ko CPI ikibiriko, intambwe ziriho zikomeye, kumbure ntituzi igihe CPI izovyerekanira neza, ariko no ngaho turazi ko gushika ubu ntituratakaza icizere ko CPI hari abo izokurikirana. Ishobora kuba CPI, ishobora kuba n'ahandi. Isi haba impinduka nyinshi, ntihazobura ibihe abantu bazisanga mu bihe bene ivyo. Kuba ambasaderi w'u Burundi yagiye kumuraba, reka ndabivuge mu mice ibiri. Abaharanira agateka ka zina muntu dufise kimwe abantu badaheza ngo badutahure ko iyo turiko turavuga. Ambasaderi agiye kuraba Umurundi yahagaritswe, ku bwanje si kibi, kuko n'ahandi twama tubisaba ko abarundi bari mu bibazo mu mahanga, abambasaderi w'u Burundi biyerekana bakaboneka ko babitwararitse. Mugabo nawe nyine kiyizamwo. Mugabo uyu nuko biboneka ko wewe ari uko asanzwe afatanya n'inzego z'igihugu zisha abo babikira, ubuserukira ya leta ivugwa ko yateguye ubwo bwicanyi
akaba agiye kumushigikira, tukibonamo cyane uko kumushigikira kurusha kubonamwo ibijyanye no kwitwararika k'umurundi yoba yagiriye ikibazo mu mahanga. Niko ndabibona, mbona kuba ambasaderi yagiye wenyene ari ikimenyetso cerekana ko uyu muntu leta y'u Burundi izi ko hari ico bapana, yaba mu vyakozwe canke no mu bindi, no muri kino gihe yoba asanzwe ariko aratumwa muri ayo makungu. Murazi ko ari kenshi tuvuga nk'abantu batumwa ibikorwa vy'iperereza mu bihugu bitandukanye. Ivyo ntangaza ko usanga mu vyo yarajejwe mu Butaliyano n'ahandi ko ushobora gusanga yakorana n'inzego z'iperereza z'u Burundi. Ego, mu vyo mwasaba mu biganiro twagiye turakora mu minsi iheze, mwarasaba yuko Sandra Muhoza arekugwa, yararekuwe. Mumaze imyaka itari mike musaba yuko Christian Butoyi arekugwa. Mwibaza yuko Ndayishimiye nimba yarumvise akamo mwateye kuri Sandra Muhoza agiye gutezurira uyu Christian Butoyi, kubera ko urubanza ruri kurafata izindi nzira? Jibere ngira ngo Pacifique yobangira kakaba kabazo kacakishura, ngira ngo hariho undi munywanyi amaze akanya arindiriye, sinzi ko Nyankamugayo ariko aratwumva. Ngira ngo twomureka kabaza Pacifique akaca yishurira two tubazo icyarimwe nako kwa Nyankamugayo. Nyankamugayo ari mwaba muriko muratwumva, mugura akamikro kanyu. Murakoze kumpa ijambo, sinzi ko munyumva. Ego turabumva ijana kwijana. Murakoze. Nagira mbanze nshime bivuye ku mutima, nshimire Fokode kuri kino kiganiro, n'abatumire eka namwe muriko murakidushikiriza. Nagira ndabashimire no kuri n'ibintu vyiza cane gose kuri kino kiganiro n'ibindi biganiro mwama mudushikiriza. Hama kuri kino kiganiro cuno munsi nta vyinshi nashaka kubivuga ko mugana nifise akabazo. Ikiganiro ni ikiganiro kidasanzwe ku mabi akomeye intwaro ya CNDD-FDD ibandanya ikorera abakenyezi. None abakenyezi bakoregwa amabi ku ntwaro ya CNDD-FDD gusa? Sinzi ko hari umwihezo baba baragize. Jewe nashima cane gose boba baragize nk'umwihezo canke bakaraba bati kuzina intwaro vyagenda gute, barabe yuko CNDD-FDD ariyo yarengeje urugero canke ikora amabi abandi batashobora gushikako. Sinzi ko ico kibazo cane coba cumvikana, mugabo bashoboye kugira iyo comparaison bakaduha umuco gatonya vyoba ari vyiza, kugira abantu babone aho ako gahotoro katanguriye, ingene kagenda karaba nabi cane gose gusumba, kugira n'abazoza mu nyuma baze babikorereko, babone ko abakenyezi bakenewe gukingirwa nk'uko abandi bose bokingirwa ko mu gihugu. Murakoze. Murakoze namwe kubahiriza umwanya. Ngira Pacifique mwo kwishura, hanyuma Erari ngira kishura. Hari n'intahe yari yatanze, ngira birajanye n'intahe Erari yatanze, ariko ngira mwotangura mukishura. Ego, kandi ndamushimiye Nyankamugayo nk'uko yarahejeje kudushimira. Kino kibazo ciwe hariho kimwe ngira kijanye nuko nyine kuvuga ati turondere tugire ubushakashatsi, umuntu yerekane ko mu bindi bihe ibintu bitari bimeze neza. Hariho kenshi iyo igihe cyose dushize ahabona amabi akorwa na